Bitewe iteka n'umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi Nestor Ntahontuye huguruwe icese indwi yahariwe abanyafrika baba ku migabane y'isi mu birori biriko birabera ku mugwa mukuru w'ubutunzi mu gisagara ca Bujumbura kuva kuri wa 29 kugera ku wa 30 mu kakaro 2026 ku civugo kigira kiti ikiyago n'abanyafrika baba mu mahanga kubijanye n'iterambere hamwe no guhindura Afrika. Ico kiyago kikaba citabiriwe n'indongozi zitandukanye guhera ku bashikiranganje bagize leta y'u Burundi, abashinga amateka n'abakenguza amateka, abaserukira ibihugu vyabo mu Burundi, abaserukira amashirahamwe mpuzamakungu, abarongoye intara z'u Burundi, ba mustanteri n'abarundi baba mu mahanga bagize diaspora ndundi n'izindi ndongozi. Ico kiyago kigiye kumara imisi ibiri kikaba categuwe n'ubushikiranganje bw'imigenderanire n'ayandi makungu, kikaba kigizwe ahanini no guhanahana ivyumviro ivyofatirwa ko mu iterambere, ingingo zoshobora gufatwa mu kwihutisha iterambere ry'u Burundi n'irya Afrika muri rusangi, hagiyemwo uruhara rw'abanyafrika baba mu mahanga bamwe bita abadiaspora. Mwijambo ryo kugurura ivyo birori umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi Nestor Ntahontuye akaba yibukije abaraho ko uyu mwaka iryo huriro rishitse mu kiringo gihambaye ku buzima bw'igihugu, aho Burundi aribwo busanzwe buramutswa umuryango w'ibihugu bigize ubumwe bwa Afrika. Afatiye kuri ico yaciye aboneraho kumenyesha ko icipfuzo c'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye ari nawe arongoye ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika ko ari ugutuma abanyafrika bakorera hanze y'ubugabane wa Afrika kuba inkingi ikomeye y'iterambere rya Afrika. Nestor akaba yaciye amenyesha ko mu muryango wa Zerkaf ukiri inzira yizewe ishobora gutuma abanyafrika barangurira imirimo yabo inyuma ya Afrika babandanya kuwifashisha kugira ngo bateze imbere uwo mugabane. Akaba yaciye abasaba kwama bunze ubumwe mu byo bakora kugira ngo ubwo bumwe nabwo buzobashikane mu iterambere rirama. Iryo huriro ryahariwe indwi rikaba ritunganywa mu gihugu c'u Burundi uko umwaka utashe kuva mu mwaka w'2014.